Muhamagarira Shinda kuita Mungu. Kama tukatwalibwa mwijuru Natwalitwale Haikuru. Batwalibwa ikuzimu Natwalitwalibwa mwijuru Inyo hasi ni ikuzimu Mara chini ya kuzimuni huko. Haikivyo mwijuru Baba ya mbinguni. Utwale kwa mwijuru. Haleluya. Haleluya mwijuru. Haleluya. Tulipanua kiwanja. Hakuna mwanaweza kumpanulia Mungu nafasi. Leka twakire. Hakika. Adonai. Yesu ni jibu. Amen. Umpe maiko asalimu. Nezerejwe nukuba nongeye guteteka guhagarara ahantu muri kino kibanza. Yesu nashimwe cyane. Amazina y'ibanje yitwa Nzoyihaya Constant. Umupapa usumudamu n'abana banjye. Umuntu Imana yagiriye neza yakwiye kwiyarara nk'uko atavuze n'abandi bakwiye kwiyarara ngaha. None rero nezerejwe nukuba makaze ngaha kuko nari maze umwaka wo burenga ko n'ukwezi kabura amezi abiri ni ngaha. Birashoboka akabari w'abambonye bakibaza yuko birashoboka akabari w'abambonye bakaza ko ndi umushitsi ariko si umushitsi. Ndi umushitsi kubera nari maze igihe kirekire ngaha. Ndi umushitsi kubera nari maze igihe kirekire ntari ngaha. None rero ndashimiye Imana kuba mpagaze ahantu. Imana yakunze ko nuri indege ngiye mu rugendo rw'akazi nkayurira nkayuruka nkashikayo nkongera nkayurira nkagaruka. Nakoreye mu Bugaragwa aho nari naragiye kandi mu Bugaragwa umuntu aranyotewe, mu Bugaragwa umuntu araruha. Ariko iyo umuntu azi yari karaja mu Bugaragwa ntarambirwa. Ndanezerejwe no kuba mpagaze ahantu. Nezerejwe nuko Imana ntibeshe. Imana ni nyakuri. Nabuze uko mvuga nari nazimiye nazungurutse hariya ndazunguruka kugera gusoma. Yesu nashimye. Imana yari yaravuze. Hari ibyo yavuze n'ibyo twatwabwiwe twibaza ngo nibisanzwe. Ndibuka no twicara hariya ku karago hariya turi nk'abantu baba batarenga 10. Imana iravuga ko igiye gukora igitangaza ahantu n'abapfuye ko bazoza ahantu. Kandi Imana iravuga yuko ahantu hari abantu benshi bazoza bazohatabarika. Ariko hari abarotsi ahantu kuri ahantu muri zikagara yuko abarotsi Imana igiye kubica. Yarabivuze ko igiye kubica. Imana iravuga neza yuko iragiye kuzoza abantu bapfuye bakisakara n'ahandi. Yesu nambabari. Wahusika wa walinda usalama wako wanawafika. Hanyuma ndizeye ko mu mwanya tugomba tubasenge. Najua ya kwamba muda mdogo tutawaombea. Protocol murabemereye. Walinda usalama je mnawakubalia? Waache kutumikana pamoja na shengero mwese muremeye ko bazoba protocol. Alisema kama watawalindia usalama. Imana nayo